Shalom shalom bakundwa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Pasteur Nsengiyumva Hervé, ndi umwe mu bashumba mw'ishengero ry'ubuntu bwa Yesu Kristo Jesus Grace Church mu Ngagara muri quartier ya gatanu. Nashaka ko kubifuriza iminsi mikuru myiza, yaba ari umunsi mukuru wa Noel, yaba ari umunsi mukuru w'umwaka mushasha, umwaka tugiye kurangiza n'uwo tugiye kwinjiramwo. Mugabo ku bijanye na Noel nari numva umenga nobanza kugira ico ndabivuze ko gatonya. Noel ni iki? Ni umunsi mukuru, uno munsi duhimbaza nk'abakristo ariko ufise inkomoko ya gipagani. Uno munsi turawuhimbaza. Noel ni ijambo rivuye mu ijambo ry'ikilatini rivuga ngo Deis Natalis, jour de naissance, umunsi w'ivuka. Ni umunsi bahimbaza. Uyo munsi rero wari itariki 25. Umunsi bahimbaza ukuboneka kw'izuba mu bihugu vy'i Buraya ya ruguru, harya ahantu hakanye cane gose, ko umwaka wose bahera bari mu bukonje. Rero mu mpera z'umwaka hari ukuntu akazuba kaboneka, katanguye kuboneka, baca barashiraho uyo munsi wo guhimbaza. Kandi ngo uyo munsi wagira imigigwa itandukanye iwuranga, kandi iyo migigwa uriko urayiraba uno munsi niyo migirwa bakuye muri ico gihe abo bahimbaza umunsi mukuru w'iboneka ry'izuba, bahimbaza imana zabo zabahaye izuba. Bari bafise imigirwa, ibi vy'ibiti mubona vy'amasapendo Noel, ibi vy'amatara batsa, ivyo guhura mu miryango bagasangira. Ivyo vyose n'imigirwa ririho yo guserebra uyo munsi mukuru. Hanyuma mu kinjana ca gatanu inyuma y'ugufa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, niho umwamperere wari umwami yatwara Roma. Ico gihe Roma niyo yatwara isi, nibo baganza isi. Niho yaba converti canke yemera kuba mu bakristo, ariko acarondera ingene ujya munsi mukuru wakorwa nko guhimbaza iyo mana yabo w'igipagani, ingene yohindura umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo. Abahora bahimbaza ivy'umwami Yesu Kristo, ivyo kuza k'umwami Yesu Kristo, bazoze barawuhimbarizako hari mu kinjana ca gatanu. Kandi si ivyo vyonyene yahinduye, n'ibijanye n'ibatisimu we yaremeye ko abatizwa muga yanka kubatizwa mu mazi menshi. Niwe yanazanye n'ivy'ibatisimu, ku vyo gusukwa kw'amazi mu ruhanga, ko yavuga ati je ndi umunyacubahiro sinoja mu ruzi ngo banyibikemwo hanyuma nsubire kubandanya na ca cubahiro canje. Jewe ndashaka kubatizwa, ndashaka kuba converti, mbu umukristo mugabo mu bikora uko jewe nshaka. Rero nizo mpinduka zose zagiye ziraza, harimo n'uyo munsi mukuru wa Noel. Rero igihambaye ico ni cambere, umunsi mukuru wa Noel naho wavuye n'igihe waziye ko murawumva. Rero ikintu cabayeho kuva mu kinjana ca gatanu, ubu tukaba turi muri 21e siècle, ikinjana ca 21. Urumva haheze imyaka myinshi cane uyu munsi mukuru bawuhimbaza. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cyamaze kuja mu mico n'imigenzo y'abantu bose. Ikinatangaje nuko abemera Yesu n'abatamwemera bose uyu munsi barawuhimbaza. Usanga mu bihugu bitandukanye n'abatemera umwami Yesu Kristo umunsi wa Noel barawubaha gusumba wanashaka umunsi wa Bonane. Niwo munsi ubona ko imiryango ikorana igasangira, bagahana amakado. Nuvuga ngo ya migigwa yose bakora mu guhimbaza za mana zabo, niyo migigwa baciye bazana nyene mu guhimbaza ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Rero no kuvuga ngo uyo munsi mukuru ni umunsi mukuru utakwiye kuba w'abakristo, ni umunsi mukuru wa gipagani. Ico ni cambere. Ica kabiri, mu bisanzwe nivyo twebwe nk'abakristo ubundi ntitwari duhamagariwe guhimbaza ivuka rya Yesu Kristo, ahubwo twari dukwiye gushira umutima cyane ku camuzanye. Kandi uriko uraraba no mu ijambo ry'Imana nta nahamwe yigeze atubwira ko tukwiye guhimbaza ivuka ryiwe. Hari n'amajambo dukunda gukoresha turiko turifurizanya uyo munsi mukuru, tuvuga ngo akana Yesu ngo katuvukiremwo
ku bwanje sivyo, kubera ko mu bisanzwe ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 ngo abamwakiriye bose ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo nibo bizeye izina ryiwe. Ni ukuvuga ngo twebwe umwami Yesu ntatuvukiramo, ahubwo twizera igikorwa yakoze cyo kuducungura, hanyuma tumaze kuhabwa uko kwizera kutuzanira gucika abana b'Imana. Nico gifise agaciro mu maso y'Imana gusumba guhimbaza ukuvuka kwa Yesu. Ko ku mwaka abantu barabivuga, mugabo igihambaye ni uguhereza ubuzima bwawe Yesu, hanyuma Yesu akaba ari wa buganza. Hanyuma uriko uraraba mu ijambo ry'Imana, uraba umunsi bavuga ngo buri munsi wa mbere w'indwi, uyu twita kwa Mungu canke dimanche, ngo bakoranira hamwe, intumwa zakoranira hamwe guhimbaza ugufa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ntibakoranira hamwe guhimbaza ukuvuka kwa Yesu, ariko bakoranira hamwe mu guhimbaza ugufa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero uko guhimbaza ugufa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo ntibishobora kuba rimwe mu mwaka, kuko ico gikorwa cyakoretse cyaduhaye ubuzima, cyadukuye mu vyaha, nico gituma ari igikorwa dukwiye guhimbaza buri munsi. None mbega birakenewe ko twebwe uyo munsi tuwuhimbaza? Ku bwanje ntibikenewe. Mugabo abantu barashobora gukorana mu guhimbaza Imana, mugabo batayitira uyo munsi, batawitirira Noel kubera ufise inkomoko ya gipagani. Ego, ico rero ni ca kabiri. Cyanyuma rero nagomba kuvuga, nagomba gusoma amajambo abiri gusa. Ijambo rya mbere riri muri Luka igice ca mbere umurongo wa 26, haravuga ngo kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa gatandatu ko mwaka niho marayika yatumwa kuja guha message Mariya yuko agiye gusama inda. Ni ukuvuga ngo nimba Yesu yaravukiye amezi 9 nk'abandi bana bose, ntiyavuze mu kwezi kwa 12. Ni ukuvuga ngo yavutse inyuma y'amezi 9. Nyuma y'amezi 9 urabona ko harenga mu kwezi kwa 12. Kandi nababwiye inkomoko, uko kwezi kwa 12 itariki 25 wari umunsi mukuru wo guhimbaza izuba washizweho n'abapagani. Ijambo rya kabiri nagomba ko tumenya twebwe nk'abakristo ni ijambo riri muri Yuda ni igice kimwe, hanyuma umurongo wa 3 n'uwa 4. Umurongo wa 3 uravuga ngo bakundwa, hamwe nashiruka umwete wo kubandikira ivy'agakiza dusangiye, naye numvise ikingobera kubandikira ivyo kubahanura kurwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa, kuko hariho bamwe babajemwo binyegeteza, bandikiwe kera gucirwa ko iryo teka, batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo niwe wenyene databuja n'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo aya majambo Yuda yayanditse kuko yabona ko hari abantu binjiye mu ishengero baje kwishushanya n'abakristo, mugabo bahindura, bafise intumbero yo guhindura kwa kwizera nyako. Kuko uno munsi baratubwira duhimbaze ivuka ry'umwami Yesu Kristo kuruta guhimbaza igikorwa yakoze ku musaraba cyo kuducungura. Usanga arico kintu abantu bahaye agaciro cyane gusumba, kandi igikorwa cy'umusaraba arico cyonyene gishobora kutuzanira ubuzima. Rero ndangije ndabifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2025 tugiye kwinjiramwo. Uyu mwaka uheze urarangiye, kumbure hari vyatugoye nivyo twashoboye, mugana bifuriza cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 uhereye ku bakristo bo mishengero ry'ubuntu bwa Yesu Kristo n'abandi bakristo muri rusangi, ariko n'abarundi bose. Ndabifuriza umwaka mwiza wo kumenya umwami wacu Yesu Kristo no kumuhereza ubuzima bwacu no kumureka akaba ari watuyobora, hanyuma uyu mwaka tukazoshora kubamwo dushira imbere cyane ivy'ubwami bw'Imana, nkuko Yesu yavuze ngo mubanze mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, niho n'ibindi bizoza na bijya bindi byose mukeneye, n'imijya migambi yose mufise, reka muyibangikanye n'uyu mugambi mukuru wo kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka kwa. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.